muri Real Madrid tubabwira ko kugeza muri kino gihe ari equipe yitwa Real Madrid witwa Florentino Perez yamaze kweka aravuga ko kugeza muri kino gihe ari equipe novuga ngo agikweka arakora ibintu novuga ngo vyo gushaka guhindura muri witwa Xabi Alonso mu gihe novuga ngo Xabi Alonso uno munsi hari ibintu novuga ko yakora bituma wanashaka abakinyi ba equipe yitwa Real Madrid atako barishimira twadondaguye abazina novuga ngo atandukanye turavuga witwa novuga ngo Jude Bellingham turavuga Vinicius Junior turavuga Fede Valverde ko amazina novuga ngo shakura 3 iyo ateka arishimira novuga ngo ivyo witwa novuga ngo Xabi Alonso karakora mbere wanashaka kugeza mu kino gihe ibikora avuga nuko mu bitumye wanashaka equipe yitwa Real Madrid canke na Florentino Perez yumvira yuko shobora kuba muhindura mu gihe vyo bandanye mu vyumvuke mu gihe vyo bandanya nuko ngo nabakinyi novuga ngo ivyo bavuga kuri Xabi Alonso ngo abaha amategeko ngo vuga akaze cyane kandi akabinjira wanashaka mu buzima bwa usanzwe birabizi ko bitandukanye ko abakiba Real Madrid mu misi heze kwa Carlo Ancelotti vyashika tugasanga equipe yitwa Real Madrid bigiriye kurya ubuzima Ibiza mu mbwa n'umunsi muri equipe yitwa Madrid abakinyi ngo imikenyero usanga imikenyero imwe batayumva ugasanga kandi kuno munsi ngo ivyo bashaka kuba biyumvira ko bashobora gukora uto Carlo Ancelotti yabaha no munsi ko bikora rero muri equipe yitwa Madrid ngo abakiba na bamwe nako arishimira equipe rero Real Madrid nayo no munsi nayo ikirakora ivuga ko bashobora kuba bavuga bati haguhomba abakiba batandukanye hagomba umusaruro tufa duhomba nuvuga ngo witwa Xabi Alonso mugihe twoshobora guhomba abazina atandukanye nka Fede Valverde Jude Bellingham n'uwitwa nuvuga ngo Vinicius Junior uranyumva nako navuga ikintu kivuga giti uno munsi Real Madrid sinizera nuko neza na neza yo kwemera gusakrifia umukinyi abakinyi agirazana bakomakomeye babastare kandi kanatsinda ugerageza kuraba ukabona ati nabakinyi babatwaye uburyo bw'amafaranga kanaka nubwo wumva ko bamwe bataguzwe baje amakontra yabo aheze ariko hari novuga ati aje do poche kanaka baba mu kugira baze muri uwo mugwa Real Madrid uravye inguvu bakoresheje mu kuzana Mbappe uravye inguvu bakoresheje mu kuzana Jude Bellingham bano ba Trent Alexander-Arnold ukumva yuko niba bakintu umunsi bari muri wa mugwa Real Madrid batishimiye intwaro mumenyereza ahari sinizera neza ko bokwemera gusakrifia abakingo kubw'umumenyereza Xabi Alonso nizera yuko Real Madrid bivanye n'ukuntu badashimishijwe n'ukuntu abakinyi bariko baridogera bafashwe muri uwo mugwa Real Madrid kanatsinda harimo na bamwe mu bakinyi baba bifuza yuko bonaguma muri uwo mugwa wabo aba Vinicius Junior ba Kylian Mbappe ukumva yuko barabaye mu mugwa ko ntibavyishimiye kubw'impamvu z'umumenyereza nizera yuko neza na neza uko Real Madrid batofata ingingo yo guhitamwo guheba abakinyi ngo kubw'umumenyereza ahubwo ingingo yo banyamukuru niyo guheba umumenyereza kubera abakinyi babo bakomakome bibihangange bizeye neza na neza ko bashobora kuza bakabafasha muri ibintu nabiriya bitandukanye ariko kandi impamvu ituma kandi Xabi Alonso ariko arafata ukuntu abakinyi ba Real Madrid batanavyishimiyemo nuko kumbure nta experience kanaka afise yo kujira abakinyi b'abastare Xabi Alonso afise muri we kuko gerageza kuraba karere yiwe aciye muri Real Sociedad B yabakiri bato araza aja muri Bayer Leverkusen aho hose nta bakinyi b'ibihangange b'abastare novuga ati bariyo nabano ba Florian Ruiz usanga izina bagiye kurironka ku bwa saison nziza bakoze bari kumwe na Xabi Alonso byaramworoheye kubajira kubera yuko nta mukinyi ari ku rwego nka Messi nta mukinyi ari ku rwego nka Cristiano Ronaldo yabaza kumutera pressure nti gusohora Messi canke kumwicarika canke kwicarika Cristiano Ronaldo ngo vyogenda gucanke kwicarika Mbappe ariko no musaje mu mugwa Real Madrid umwe abastare nka Jude Bellingham Kylian Mbappe Vinicius Junior ubona nka humengo na bwa bushobozi Xabi bamuhaye ko gushobora kuvuga ijambo rikuru mu mugwa Real Madrid abatware canke akora ico yifuza cyose yifuza gukora uza gusanga biza kumusaba gufata ingingo nka zimwe yarasanzwe afata mu migwi nka Bayer Leverkusen kuko Bayer Leverkusen byari byoshe kumva yuko nta mukinya ari hasumba uwundi mwese muja kuri meme niveau bafata kuri meme niveau utanze vyiza na mukinisha udatanze vyiza nta bushobozi mfise bwo kugerageza kumuzano kumufasha kugira ngo aduze urugero rwiwe ahubwo ndamwicarika hanze nkinishe wa wundi afise urugero rwiza reno vuga ati kubwo yaciye muri ubwo buzima aribwo bwanamufashije kumva yuko ba Florian Ruiz bategeza gukora cyane bitangiye kugira ngo batange umusaruro mwiza nko yatanze muri Bayer Leverkusen akagegeza kubizana muri Real Madrid ukaza gusanga ngo ko yicarika ba Vini ariko yicarika ba Rodrigo bikaza gutuma muri rusangi nta mukinyi numwe muri Real Madrid atakara mwidogera nimba wowe Jude Bellingham urumenyere gukinuka ugasanga bije kumusaba ati kubera yuko nzi nazanye Franco Masatuno ndamwifuza mu Real Madrid ntegeza kumurondera umwanya nyicarika wa mukinyi wari wese kubera yuko ntaho uburenganzira bwo gukora buri kimwe cyose nifuza
Jude Bellingham ndamusaba gukina uku we Federico Valverde ndagusaba gukina uku nitaye gukina ngo ibiharo bingahe nivyo Trent Alexander-Arnold yaje avuye mu mvune ariko ugasanga ariko umwicarika hanze ko wemera gukinisha umukinya atari nyene poste kugira ngo bikunde ukinishe badagire wifuza gukinisha ukinishe ba Jude Bellingham ba Chouameni ba Kamavinga bagwaye ibiharo vyiza kumbure kuri El Clasico bikaza gutuma bamwe mu bakinyi bazanye umugwa ya Madrid bafite amasezerano kuza gukina no mugwi atarayo kwicara hanze ko arayo kuza gukina ugasanga ko urabicarika rero ivyo byose nimwe bizotuma bakwidogera kandi nizera ko uburongozi bwa Real Madrid butazokwemera gusacrifice abakinyi bazanye bibagoye cyane ngo kubgawe Xabi Alonso rero nizera yuko rero Xabi Alonso ibi bintu bishobora kumushira mu kaga ndetse biganatuma iyo nasoka n'umugwi wa Real Madrid. Iki kintu burya ni ikintu gikomeye cyane gose kuri Xabi Alonso vyatumye ntangura kwiyumvira mera nk'usubiye inyuma gatonya imyaka ya kera cyane gose ubwo Real Madrid bazana ba Galacticos cyangwa basinyisha abakinyi bibihangange ico gihe hari muri za saison za kuva za 2002 2004 2003 niho Florentino Perez yinjiza aba Galacticos muri equipe ya Real Madrid. Rero ni naco gihe habonetse impinduka nyinshi kubamenyereza ba equipe ya Real Madrid geno ndabire kuva saison 2004 cyangwa saison 2003 equipe bwa mbere na mbere yamenyerezwa n'umumenyereza yitwa Carlos Queiroz. Ubu Queiroz amaze kuhava muri 2004 Real Madrid bagize abamenyereza bagiye batandukanye no kuvuga hari amaze kuva umugabo yitwa Del Bosque yamenyereza equipe ya Madrid hanyuma acazaho n'umugabo yitwa Queiroz muri 2004 mu mwaka umwe gusa inyuma hanyuma hacahaza abagamenyereza batatu muri 2004 2005 ino saison yamenyerejwe n'abamenyereza batatu ari umugabo yitwa Jose Antonio Gamacho Mariano Garcia Raymond ndetse n'umugabo yitwa Van der Luxembourg ndazi muraza kumva impamvu ndabihuje n'abano bantu bakera hanyuma kandi inyuma y'ino saison inyuma yo kwirukana uno mumenyereza yitwa Luxembourg muri 2005 bacazanye umugabo yitwa Juan Ramon Lopez Caro muri 2005 2006 ino saison nyene Real Madrid bacabazana undi mumenyereza yitwa Fabio Capello mu Italiano nibaza ko bishoboka camwibuka waramwibuka cyane ni vuba cyane hanyuma kandi inyuma y'umwaka umwe gusa baca bongera bahindura umugabo yitwa Smusta w'umudagi afata equipe nawe nyine amenyereza Real Madrid umwaka byumvikana ngo uravye mwibi biringo ni biringo muri Real Madrid bagiye barahurirana nuko bamenyereza benshi birukanwa inyuma y'umwanya mutonya gusa wasanga umwe amaze saison ucabaza ngo ni kubera iki muraza kumva ndabihuriza n'iki kintu ca Xabi Alonso yego ubwa mbere na mbere 2003 2004 umugabo yitwa Carlos Queiroz amenyereza umugwi wa Real Madrid yirukana ugerekerezo rya 25 kwezi kwa 5 2004 uno mugabo yahawe ubwa mbere na mbere kudashobora kugeza kure equipe inyuma yuko equipe yari itanguye neza yari afise aba Galacticos Florentino Perez yasinyije abakinyi bibihangange bakomakomeye beza bazine Zidane n'abandi benshi bagiye batandukanye bari muri no equipe mugabo aza gutangura saison ari mu kibanza ca mbere muri La Liga Santander aza gutangura saison muri Champions League ameze neza mugabo biza kurangira tanguye kuzara kugwamwe muri ano mashampiyona ubwo byaje kurangira kuwemwo muri hari muri quart de finale muri Champions League bakugwamo na equipe Ahisemwo nako batsinzwe ibitsindo bigera kuri 3-1 ubwo arero turubari bakuwemo batsinzwe ibitsindo 4-1 bivekana ko i Madrid batsinzwe kimwe kwa Monaco batsindwa 3-1 ndetse acanatsindirwa mu gikombe cy'umwami Copa del Rey atsinzwe na equipe yitwa Saragossa acaza no kurangiza inkino ndwi mu nkino 10 za nyuma ya Kenya muri Liga Santander yari yatanguye saison neza ivyaciye bituma arangiza mu mwanya wa 4 muri champion. Florentino Perez aravuga ngo mviraho kubera ko Perez ubwa mbere na mbere yasinyije abakinyi baba Galacticos beza aravuga ngo bano bazo mu musaruro mugabo uno mugabo hari bituma equipe ya Madrid itatwara ibikombe itanagera kure ibaza ngo ikintu capfuye cari giki yego ubundi nuko Florentino Perez yasinyishije Zinedine Zidane Ronaldo Nazario Luis Figo muri Barcelona David Beckham Roberto Carlos n'abandi bagiye batandukanye mugabo ye equipe ikigira ubusatirizi bukomeye abakinyi batangura mu kibuga bagira uburuwe bukomeye urumva bwa mbere na mbere bagize ubusatirizi bukomeye mugabo equilibre irabura mu kibuga no kuvuga harabura umukino mwiza hagati y'aba bakinyi baba Galacticos bamaze gusinyishwa muri equipe
ibi biriko birabakwaza Beronzo ndetse no kwa Carlo Ancelotti navyo yahowe hanyuma ikigira kabiri haca haba uburuhe mu bakinyi b'abatitirira abakinyi bararuha ndashaka ko ibi bintu nza kugenda ndabihuza ndavuga ko bamenyereza babiri canke batatu bonyene kugira ngo ngene ndabihuza n'ibiko biraba muri kino gihe kwa Real Madrid kwa Carlo Ancelotti iki kintu cyo kugira abakinyi kuba ufise abakinyi beza mugabo gacu usanga harabamo ikintu kimeze nka desequilibre mu buryo bwo gusatira cyari gihari Mbappe Vini barabura ukuntu bakinana Rodrigo Gozi n'ibindi bitandukanye baje Bellingham bakabura ukuntu bazabarakinana n'aba bakinyi basatirizi babo rero ibi vyabaye ubwa mbere na mbere kuno mugabo yitwa uno mumenyereza wa kera wa Real Madrid yamenyereza ino equipe yitwa Carlos Queiroz hanyuma ikindi kintu kigira gatatu cabaye nuko impinduka muri equipe zitabaye nyinshi kuno mugabo biza gutuma equipe bakinyi batangura mu kibuga baruha equipe ibura umusaruro ubusatirizi bwari bukomeye mugabo abakinyi badashobora kumvikana mu byo bakina bica bituma equipe ititwara neza rero bica binatuma Real Madrid badatwara igikombe na kimwe uwo mugabo cyo baramubwira bati sohoka tuvire muri equipe Florentino Perez anatangura no gusora amwe mu bakinyi basa naho menga nta kamaro kanini bafise muri equipe harimo umugabo yitwa Makerere yari kwasaba umushahara mwinshi muri equipe baravuga bati oya wowe nta kintu uri kuradufasha kana sinatwikireye n'abastars bafise amazina azwi mu gihe imayo za Makerere zitari ko ziradanazwa cyane Madrid baravuga bati dusohokere muri equipe uri mumenyereza wa mbere yasohowe yego hanyuma nyuma yaho gatonya muri saison 2004 hamaze kujiza abandi bamenyereza equipe cyabwa mugabo yitwa Jose Antonio Gamacho uno nawe nibaza ko mu mateka ya Madrid numwe mu bamenyereza baramvye gatonya muri iyi equipe ya Madrid ba umwanya muto yego Gamacho yamenyereje inkino zitatu gusa equipe ya Madrid ziravuga ngo uko bimeze je by'ukuri sino bandanya amenyereza iyi equipe ndahevye navuye inyuma uwo mugabo rero nawe yahuye n'ikibazo cyo gusanga bimusaba kugira discipline muri equipe aravuga ati abakinyi bariko barankengera ntibumva ivyo shaka kubabwira kubera ko n'abakinyi bibihangange baba Galacticos uyu mugabo rero kandi yagombye kuzana muri Real Madrid imyimenyerezo ikakaye akabaho nkeneye ko bakora imyimenyerezo myinshi igoye mindura uburyo equipe ya Madrid bariko baribakamo bakora ikindi kintu cyaciye kiba nuko habuze uburyo bwo kuzibira buhamye kubera ko Real Madrid bari bafite abasatirizi benshi kandi beza mugabo uburyo bwo kuzibira burabura umugabo rero nyuma yo gutsindwa na ajya kari ka Bayer Leverkusen kamujya 3 kubusa muri Champions League akiravuga ngo ndabivuyemo inkino 3 gusa carabiheba hanyuma geno ndabira abandi bamenyereza abangi barahaca muri equipe ya Madrid Florentino Perez yagumye agerageza kurondera izindi nyinshi zigiye zitandukanye nyuma ya Gamacho n'ibintu byari byabaye arazana umugabo bitwa Garcia Ramon namubwira ngo burafata equipe n'ibindi bitandukanye mugabo ukabona ngo ikintu cyambere cyapfuye nuko gestion y'abakinyi b'abastar ba Real Madrid na gestion yimumenyereza nivyo vyakoze ko abamenyereza bose bagiye batandukanye baje muri equipe ya Madrid umwe akavuga ngo umwe vyamunaniye kugira abastar ubundi nawe bica munanira kwinjiza umukenyuro muri equipe ye bagomba kuzana imyemenyerezo ikakaye muri equipe ya Madrid rero uravye bino bintu byose vyabaye yego bisa naho menga bigomba guhurira n'ibiriko biraba muri kino gihe niyumvira ngo Perez ashobora gufata ingingo zimeze gute ko yigeze gufata ingingo zo kwirukana umumenyereza ku mwaka eske ntashobora n'ubundi kongera kuzifata kirukana umumenyereza kwa Xabi Alonso mu gihe munana kujira bano bastar hanyuma ngacenza ku kibazo kiri kuri uyu munsi muri Madrid ubundi ikibazo kiri muri Madrid gihagaze ahantu havuga ngo Xabi Alonso gestion y'abastar biwe nivyo agomba kwikoresha akoresheje igikenya cyangwa se akoresheje uburyo bukakaye inguvu udakinye utirutse nukina mugabo nuzi ko agishika muri equipe itwa Madrid yavuze ati umukinyi atazoza kurondera umupira vyanka bikunda uwo mukinyi nta kibanza nakimaze wafise cyo kina muri equipe itwa Madrid nimba uri nimero 9 nimba uri nimero 7 nimba uri Kylian Mbappe nimba uri inde utegerezwa kuza gufasha abandi bakinyi Jenizera ko Real Madrid kuva na kera mu mateka yayo ya wari wamugwi bakinira kuri karite y'umukinyi umwe cyane rero uravye mu bisanzwe Xabi Alonso hano biko birapfira ne hamwe Xabi kujira abastar cyangwa se ku navuga no gufata izi ngingo zitandukanye zo gusora umukinyi ariko rakina nabi n'ibindi bitandukanye ndakumva naco vyari bitwaye kubera ko na Real Madrid baranavyumva bakanabishigikira bakavuga ngo mu gihe abakinyi bataba bariko barakurikiza amategeko yawe urashobora kumwicira kukamushira hanze ariko bino bintu n'ibintu biri riske mw'abantu kuko
ubwa mbere na mbere gufata abakinyi bakomakomeye kubatereka hanze bituma na ekipe ikwibaza ngo ariko bikora neza birakenewe birakwiye sawa bikwiye ni sawa nta kibazo turamushigikira bidakwiye nabwo tumuja inyuma tukamubwira ngo mumenyereze ibintu uri kuradukorera n'ibintu bimeze nabi muri buno buhande ubwo turakeneye kubona wahinduye uravye rero kwa Xabi Alonso ekipe yatanguye imushigikira mugabo baratinda baragera hano barabona barakavuga ngo sha ibi bintu by'ukuri kurakora ni sawa kumenga harimo agahatsi yego kumenga vya bintu twaguhaye ngo ujere hari ukuntu uri kurabikora nabo ushiramo utuntu turameze neza ukabona neza ngo Real Madrid nivyo batanguye bashigikiye no mugabo barabona yuko ariko akora amakosa kubijanye na gestion y'abakinyi biwe cyane ngarutse inyuma nkaca ndaba Perez uko yakora ncangira ubwoba nkavuga ngo Xabi Alonso ushobora guhura n'ibibazo vyahuye n'aba basore bagiye batandukanye bagarutse bamenyereje amezi angahe canke umwaka umwe gusa muri equipe ya Madrid kubera ko Florentino Perez ndamuzi nk'umumenyereza atazi kwihanganira cyane abamenyereza mu gihe batari kubara mu musaruro uhamye canke batari kubaka equipe neza haca ngaruka nkaraba Gestion ya Vinicius Junior eski meze gute gestion ya Federico Valverde imeze gute gestion yaba bajide Bengami imeze gute Bardagire imeze gute wo bigaragara ko wewe ni Vinicius Junior wewe ivyabaye murabizi ukwidoga kuvuga amajambo atandukanye natwe twitwa ngo bajide Bellingham ba Federico Valverde bori babakina uvuga ngo bashaka kubona ikintu kanaka bakihorera mugabo witwa Vinicius Junior wewe ababigaragaza ego erega si cyakindi nyene burya abantu bo muri Brazil bari mu gutandukanye cyane ahubwo Vini nabonye rimwe mu buryo gusa n'ubwihariye gatonye ukuntu ariko bari mu gutandukanye niba abakinyi baba bahari abona ibintu muri ekipa agaca yihorera kanuma ati reka ndabingere bizogenda nka Federico Valverde ya wumva vuze canke bajya ba Fedorana aba bakinyi babihoreye nyine ukuntu twaba babihoreye arahora kareka karaba bizogenda gute akinumira mugabo action ziwe rimwe na rimwe zizogutangaza nyuma mu gihe azoba yamaze gushangashiko Federico Valverde nivyatanguye kuvugwa sezitanguye ngo ikibanza nkinishwamo ko cyo ku ruhande ndiko ndacanga ukuntu arabivuga ati kino kibanza ni uko biri kose jewe aho naciye hose nari umukinnyi akina hagati mu kibuga none kubera ikindi akinishwa eske uyu munsi bariko baramunegura abantu ngo nta bitsinde turiko turabona vya Fede ubona muri match zimwe Federico Valverde agomba kuza kwiterera akavumatera ibipira hanze agavuma agomba gutera ibipira kugira ngo atsinde igitsindo urakeka bijye binatagashavu karimo atakibe bari korerekana cyane biragaragara ko haba arimo akaruha gashavuga ati none ibintu vyase menyereye urabona ko dufate ko kwa Carlo Ancelotti yamukirisha hagati mu kibuga mugira ati nutwakwiza ibitsindo 10 utegereza nzo je ivyo kumenyereza ndabiheba ariko no munsi raba Fede Valverde nakabura yaramusigurira ati ndagushize kuri nimero 2 kubera iki nyitange mugabo witwa Xabi Alonso ambwa ati yenda kuri nimero 2 cyane hanyuma cangaruka kuri Jude Bellingham wowe nta kibazo afise kubijanye no gukinishwa mugabo Jude nawe ikibazo cagira niki gikurikira ese kuraza ukuntu Jude yitanga mu kibuga amapressing bari kwaratera kuna bari kwarazunguruka agaca asanga equipe yiwirangije match yisanze mu ruhombo urakeka bino bintu bimworohera bari kino kitoroshe yari hanyuma kwa Jude reka mbere nk'uhavuye gatonya kubera ko Jude wewe nibwa nakigaruka kiva mu mvune reka mvuge ko ashavuzwa na Rezilita nkiri kwa Jude mugabo ncangaruka ku majambo ya Ardagireri muri match bena Eduardo Camavinga match bakinye na Rayo Vallecano uyu musore yitwa Ardagireri yagiye kwegera Xabi aramubwira ngo duke bena Camavinga ubwa mbere na mbere bagiye kwa Xabi baramwegera baramubwira ngo barabaza staff barababaza bati none tuza gutangura gutera pressing ijyari bamubaziya tuza gutangura kwataka dutera pressing ijyari kuko bariko barabona football yabo ishingiye kuvyo gukina amapase ngira ngo nivyo Xabi Alonso yari yabategetse muga baravuga bati none twebwe natwe tuza gutangura kwataka dutera pressing ijyari mugiye ko barabona ko n'iminota irikiragira iregereza yegera imbere yego ko bari bazi yuko muri Madrid hari umwanya nivyo bashobora gukuramo agatege nkuko bari bamenyereye kwa Carlo Ancelotti bugakina mu buryo busanzwe muga bakagira igihe bakavuga bati harageze ko twataka nka equipe kugira ngo turabiko tworondera ibitsindo cyane bigaragara ka no muga bitwara Dagire na Camavinga babaza Xabi na staff yo bati none tuza gutangura kwataka ryari byumvikana ngo abakinyi bwa mbere na mbere n'uburyo bariko barakinamwe mu kibuga ntibabwishimiye aha ndabihuje nk'iki kugira ngo mvuge kuri Jude Bellingham kumva Arda acarongera agenda kubwira Xabi aramubwira ngo Xabi Alonso ndakeneye ko Jude Bellingham aje kudufasha gutera igituro nako kwataka umudefenseur ariko aca ku ruhande rw'ibubafu kugira ngo adufashe kuzibira nanje nce nkuma hagati
kanatsinda Arda vyaciye mu espace y'ahantu akinira kubera ko Jide yaba yamuvuye iruhande kandi Jide yagiye gusatira ibi kandi byose ugiye gereje kumviriza Ridike bihura n'ikintu kivuga ngo tuza gutera pressing ijyari ikibazo kigaruka pressing rero ibwo Arda Zabara mubwira ngo nta kibazo na kimwe ngo si buri gihe n'ivyaba occasionellement nta kibazo turaza kubikora mugabo Arda cava kwa Zabi agiye kwimubaza Zabata bimukonfirmiye acagenda abwira Jide ngo genda uzurafata ujya mu defenseur wo kuruha ariko acahana kuvuga ngo agenda kuvuga ivyo atagize iki atamutumba mugabo kubera ko wewe abona ikintu cari gikenewe gukogwa muri equipe yiwe urumva ibibazo bibiri bibaye kimwe cya kibazo ca Kamavinga na Arda babaza Zabi niki kibazo uno mugabo yitwa Arda Chiaja kubwira Jide biringamubwira ngo akorereko ahantu ndakubwira ikintu gice kiza muri vestiaire kibwira abakinyi ngo eske mwabonye bijya bintu ko ari n'umukinya tsabwe kuja kubwira coach ngo twatake rezita zitariko ziraboneka twashanga twabuze ikintu dukora gushira ko twatudujambo twa Vinicius twagarutse tukababwira ati Vinicius nyo ati mbega dino remplace makoze nizo gutsinda vy'ukuri ivyo navyo rero turacha tubigaruka ku ruhande rwa Vinicius Junior ubu turacyari kuwitwa nde yari Jide Bellingham yego hanyuma nyene tuja kwa Vini aravuga ati none zira remplace dukoze two turakeneye gutsinda no munsi kweri akabona ngo ndiko nkina je nyene mugabo nabuze abakinyi baza kufasha Zabara remplace ibintu akoze n'ubundi nta kintu biza gufasha Vini abibonye n'imbere yuko batangura gukina abo bakinyi binjiye mu kibuga urumva iki kintu cyo gisobanura ndacyumva gose hanyuma Mbappe yavuze amajambo nawe akomeye muri rukino nkuko tubikesha ikinyamakuru citwa Dazne cyasize amajambo yavugiye mu kibuga bamwe ni ikinyamakuru gikunda gufata amajambo yose abakarabera utuntu twose tubera na Movistar na nico kimwe tubera mu kibuga hari ubwa mbere na mbere humvikana Dina avuga ngo turiko twisanga turi aba defenseur babiri kumusatiriza umwe tugace dusa nako ugaca usanga rimwe na rimwe reaction zimwe ziza gutuma wisanga uri mu defenseur umwe mu bakinyi babiri rero nimuze muraza kudufasha iki ni kimwe ikigira kabiri Mbappe nawe caravuga ngo natwe mu busatirizi turi bakenya romba kwe turi bake no kuvuga mu busatirizi turi bake no muri defense turi bake cyane urumva ubwa mbere na mbere avuga ngo turi bake mu busatirizi turakeneye nombre ni bake mugabo Zabi Alonso nta kintu ariko arakora kigaragara kiriko kirafasha equipe kugira ngo ivyo bibazo bikemuke mu kibuga ini gestion ya equipe hano vyumva kwa Vini ateje uruhagarara nyene kuno nyene nubwo bando bambape batavuga nubwo bajide batavuga niyo babona manje kubaca nubwo barda batavuga cyane nubwo bafede bihoreye yego hari ibintu bibajya mu mutwe bituma muri vestiaire canke muri bo bumva yuko umumenyereza ari ibintu atariko arakora burya sinzi n'ikinyamakuru nigize kuba ndiko ndacako nsanga aho Jide Bellingham yavuze ati burya Zabi aradukarira gose byaranavuzwe no mu majambo sinababwiye yuko mu majambo mu vyituma numva ngo witwa Zabi Alonso ashobora kuba yo kwirukana nuko hari ukuntu akarira abakinyi akaba tabaha ukwidegemvye nta kwidegemvye abakinyi baro naba ukwidegemvye gukwiriye kugeza muri kino urumva basikaho rakira mumenyereza nivyo Jesu y'abakinyi rimwe namwe mu kibuga kujanye n'imikenyuro nivyo bategeka gukora mu kibuga bitari atabihagarara ko cyane rega kandi kanatsinda bwana Patrick nanaguciriyemwo rega Carlo Ancelotti yarafise n'ubundi buhinga ashobora guteguramwe abakinyi akabategura mu buryo bwa psychologiquement urabona bafata akabasohokana ahantu baje gusangira agacupa bagafungura ukabona ko biyishinyuga mbere na mbere ati mwihakana n'umutama sivyo urabona kera kwishuri batubwira ngo baduhanura anti kugira ikuru uyitahure manza wishiremo neza umwigisha guhiyo kuru kuko umwigisha ni wamwishiramo neza ni kuru witegeza kuyitora uca witanga kubera ko nk'ubu par exemple nka jewe reka nihe kwa karorero kubera ko ntazi ukuntu wize cyangwa uko Ridike yize jewe sinakunda ibiharuro naravyishizemo nabi pe ibiharuro nkunda ndavyanka kandi ntubitora kuva mu windwi narapreshije mate kugeza mpejeje amashuri havuyemo ijya myaka novuga y'aba finaliste canke niki mutaropesha ariko je mate naropesheje igihe cyose iyo mate nyene wewe wabaye nkanje iyo mate nyene ko nkuru ntiyananiye exeta narose amanota meza nabaye mu bantu barose amanota meza muri mate nyene muri mate hanyuma kandi jewe narasigura ibiharuro umuntu yaraza atesigurira mate nkamusigura ibintu bikagenda neza ugasanga nta kibazo na kimwe kibaye mugabo ndi muri interna jewe umigisha wa mategera yinjiye mu ishuri nabasohotse nkashanja kuryama wari waramwiyumvise mwico bitwara nabi urumva kuko nari nzi
vyanga bikunda ntegezo kuzohurira nawe muri repeshage nubwo noja kwiga nubwo nofata mate nkakora amagizerisi sangana gute Yego. nibikunda ko no yatora ngiye mu kibazo ncanyika naragira muri examen formule imwe naborutse nkabura ikagenda byose nkabura nkaca ndonga ubusa muga iyumvira ikintu kimwe Yego. jewe ku mabilite yanje yose muri repeshage zose nakoze nta na rimwe mate nigeze mbura amanota 80 kwijana purusa muri repeshage yomba utashizemo vyumvikana rero ngo kujya kuntu nayishiramwe bishoboka kuba ari ico kintu cyatuma mate nanira ahanini nivyo vyibinyene ucira bakaba rancho tubundi kintu afise nka karite Yego. ni gestion y'abakinyi kaho ubundi yari umugabo atekanye ari muri generation itandukanye niyo abakinyi barimo mugabo yamye ari wa mugabo azi kugira equipe yiwe azi kuganiriza abakinyi biwe azi kubavugisha ndetse n'abantu bose yamenyereje naco kintu cyambere bamuziko kugira vestiaire kaho rancho tari hejuru Xabi Alonso nawe yabaye umumenyereza n'ivyo agomba kuzana gestion y'abakinyi biwe mugabo agaca agomba gukorera kuri cya kintu cha Deribosque ngira yamumenyereje afata nk'icitegererezo Deribosque yari wa mugabo atagomba kwinginga Jose Mourinho yari wa mugabo atagomba kwinginga Deribosque yarajira equipe mugabo ibintu byo kugomba ngo kwinginga ngo ivyo nivyo birimo oya yari yarabajira neza mugabo ibintu byo kwinginga wapi yari mugabo azi gufata ingingo zimwe zikomakomeye za Xabi Yego. kume kwa Jose Mourinho abwira ba Cristiano ngo watsinze bitatu uri kuraza ngaho uterwa mu wishima ngaho muri vestiaire ngo hari ikintu ukoze ati ntavyo kunezerwa ivyo nibirimo ngo akazi karacahari dufashije muri mita ya mbere wagumye uhagaze hari imbere rero Xabi Alonso yaje agomba kumera gutyo nyene mugabe ikibazo kimwe gica gihaba ni eske generation yisanzemwo irashobora gusiporuta uburyo agira ivyo bintu Lewandowski so yakivuze mu minsi heze aravuga ngo abana bubu biragoye kubera ko imubwiye ikintu umukankamira yumva nkaho mengura mwanga yumva ko ari urwango umufitiye hariye mugabo twebwe kera umukankamiye umuntu yaciye yumva nkaho menga ugombye kumubwira ikintu kugira ngo akanire areke kugabanya intege nubu kugeza akakanye baze ko nino usanga umuntu umukankamiye acemva nkaho mengura mwansi abakeneye yuko ikintu kimubwira mu bwane pole atakibazo nisho cyatuma abakinyi bikundira ka Ancelotti gacu usanga Xabi Alonso bamwe mu bakinyi batangiye kuvyimvira mu kuno nyene nabo haguyemo n'abana bakiri bato kugeza muri kino gihe batari baki uravye aho equipe itware Madrid ifise uno munsi bari mu 25 24 ni generation shasha rero usanze bimeze gutyo babakinyi badashobora kuguruka ngo bavuge ikintu ko bacumva ahubwo bagomba kubwishaisha muri Madrid hagenda hinjiramwo utuntu tutubazo dutandukanye bica bigusaba rero nk'umumenyereza nivyo kubakoresha gutyo mugabo ucuba motiva kubijanye na resultat baronka mu kibuga ndetse nivyo iri kurabakinisha babitahure mugabo iragera hano kabona ko Xabi Alonso vyamunaniye nta mpinduka na zimwe ariko ariyumvira mu mutwe umumenyereza afise uburambe buto nubwo bimeze gutyo nubwo umumenyereza mwiza tuvyibuka ashobora gutangura match yazikaniye akanazitegura neza mugabo uburambe bwiye bukaza buramubuza gukora ibintu bimwe bimwe nashecera mu bijanye no gupanga ama plan B mu mikina rero muri Madrid biramukora ko gatonya reka cingaruka kuri Vini ivyabaye nibaze ko bishi bagenda baravyibuka amukura mu kibuga Real Madrid nabo nyene badatahura impamvu kuri classico muri 75 muri Real Madrid badatahura impamvu ariko aramusohora n'ibindi bitandukanye gestion n'ibiki mugabo cundabira eske Mbappe nawe mugira gute ngomba nje ku kintu kivuga ngo abastar bagira mu buryo butangana mwafite 13 hariya witwa Kylian Mbappe ugomba uvuge numukinyi nivyo ariko aratsinda cyane numukinyi ariko arafasha equipe mugabo mugira gute none igihe Mbappe nawe vyanse ko atamusohora kurya Vini nawe vyanse amusohora aho se rero no ku rukino rwa Real Mallorca witwa Kylian Mbappe twarabwiye yafite statistique mbi cyane nta bintu binini yafaje Vini ariko arakora mugabo kubereka atasohoye uwo Mbappe ugarutse no kuraba ku rukino rwa El Clasico Mbappe we vyari vyanse cyane muri irya minota gusumba uko Vini vyanse yego none urakeka kino kintu cyo kitace kibakora kwikababwira ngo Mbappe ndivyo yego n'umustar none Vini wese umustar bose n'abastar hariya none kuki Mbappe afise umusubirizi we yabaye mere bitere urabona Gonzalo Garcia ego wa de club atigira musubirira kugira ngo nabo bamuhe umwanya ngo akine kandi kanatsinda n'igihe yamukinishije Mbappe ari mu bibazo bariko bakinana na Vinicius Junior wabona ko bifunctiona Vini akamuha amapasi yo hejuru ukabona ngo ariko aratsinda kandi ukabona muri iki gihe nka par exemple nka match ya Leverkusen ngo Real Madrid bari bafise umupira mugabo barabuze umukinyi ashobora kujya gufasha kubujye wo mama pasi yo hejuru agatsinda ibisinda n'imitwe mugabo bakaba baza bakinyi bose ngo turafise indani muri equipe umukinyi afise izo quality zo kubikora Gonzalo Garcia rero byumvikana ngo gestion y'abakinyi Xabi Alonso ariko arayikora mugabo ariko ahengamira ku ruhande rumwe kubera ko ari umustar wa equipe atari kwarakura mu kibuga ahubwo
hakaba undi musitari ko asa n'ubucinyiza n'uwo musitari ko aracinyiza yahaye ibyishira Madrid ni umurambe muri iyo ekipe yafaje ekipe kugera muri byinshi kanatsinda afise n'urukundo hagati ya bagenzi we bakinana ndetse n'umuyobozi wa Madrid yitwa Florentino Perez amukunda kubi kubera ko nazi cyo amumariye kujanye no kudandaza n'ibindi bitandukanye cyane. rero novuga ko Xabi bitegezwa guca bimukorako bikamusaba kugira abastari ndetse akanahatirizwa rimwe na rimwe gukora ibintu bimwe kugira ngo ekipe iguma ari nziza. Ni nayo mpamvu ubona ngo yarafashe ingingo Perez aravuga ngo sindagushigikira Vini wamwicaritse mugana nakubwireka kuguma mwicare kumushira hasi. Ava yaramubwiye ati wowe witwa Vinicius Junior sumukihudu urakuramo ku munota wari wose mu gihe tuba tukikene n'ibitsinda. Mvikana ngo ekipe nayo irabona ko Jesse atari nziza kwa Xabi. Rega kanatsindana n'ibi bintu biri mu bituma Real Madrid bo bifuza isignature ya Vinicius Junior bitokunda kwa ironka. None baravuga bati tugomba kumuha amasezerano ntare ko yadwa kubera ko wenyine uri kurabituma. Rero uko biri kose Xabi Alonso niwe muntu novuga ko asabwa gukora byinshi kugira ngo ekipe yiwe yubake neza. Ubundi je byaranantangaje kumva ekipe nka Madrid bigera habakinyi 4 5 6 babaza ngo turiko dukina ibiki. Umwe abaza undi abaza mu gihe ico kibazo cakabaye kiri kwa koca ndibaza ko wibuka ko Ancelotti wo kuntu yari ameze yashobora guhamagara Toni Kroos canke Toni Kroos akugurukirwa akaza akamubwira ngo Carlo je ndabona yuko wakabaye winjije umukinyi naka kugira ngo dukine nibi Carlo akamwumviriza agaca avuga ngo ico kibazo ndumva ko ari cyo canke agaca mubaza ati none wowe ubona duce dukina kuno siyo tugenda neza hanyuma bagace bava basa naho batoye solution nziza bakorera ko bagace baja mu kibuga bakayaplika ugacona birakunze canke binasa bakinyi bagatahura bati Carlo yari yaduhaye responsibility zo gukora kugira ngo bigene neza. Rero hari kundi ikintu kibaye bamwe bace bagifata mu buryo bubi bagace bavuga ngo Carlo Ancelotti ngo nta system agira ngo nta mikino agira esko ubu ni Carlo muvuga yaciye muri Asemira ariko agira bakakaba Ronaldo atwara ibikombe bitandukanye vya Champions League hariya afise abakinyi bakomakome uni yagiye muri Paris Saint-Germain akagera kure nubwo atabaye ibikombe bagatinda bakamwirukana uni wo muri ko muravuga umutari wa mbere afise ibikombe byinshi bya UEFA Champions League ko atazi kugera umunsi yagiye kugera abanya Brazil ko arabafasha kugera kure. Rero navuga ko Xabi Alonso ananizwa n'akantu ko kumviriza ekipe yiwe mugabo navuga ko ategerezwa gukora kugira ngo arabe ko gusora ibintu bimwe ariko je nemeza ko Xabi Alonso ari umumenyereza mwiza. Tumva kuri no nkuru novuga ngo ya Xabi Alonso na Carlo Ancelotti nako na Florentino Perez ariko twavuze abaki batandukanye turavuga Fede Valverde turavuga Jude Bellingham turavuga na Vinicius Junior turavuga no ngo mu bantu bagize iki batandukanye ariko ikibazo nje nawe kwandiko ndiyumvira kuri uno munsi ko ari ibindi bintu navyo ngiko ndabona kuri uno munsi novuga bishobora kuba bigaragara Yusoni ngo buriya muri ekipe itwa Real Madrid ikibazo cyo kigaragara kuri uno munsi bamwe mu bakinyi bino ekipe itwa Real Madrid baba Brazilian aho turavuga witwa Junior turavuga Rodrigo turavuga Enrique tukavuga n'uwitwa Eder Militao ngo buriya ntiwe bamwe muri bo nabo bose canke ni bamwe muri bo shaka kuba ari umwe cyangwa babiri muri abo nyene mugabo bamaze kurenga umwe muri ekipe itwa Real Madrid rero kugeza muri kino gihe ngo bamwe mu bakinyi bakipe itwa Real Madrid baba Brazilian ngo ntibari ko barumva na gato umukinyi itwa Franco Masatuono ukuna karakina umwanya munini muri ekipe itwa Real Madrid mu byumve rero ibyo kwa Real Madrid vyakomeye cyane bazi ibintu byo muri Real Madrid no munsi umengo hari ukuntu n'abakinyi ubwabo umengo hari ukuntu batanatahurana uretse kudatahurana mu bijanye n'ivyo gukina hari n'ukuntu novuga ati hari ibindi bintu vyinyegeje nyuma burya ni keshi twakunze kuba tuko turavuga ati Real Madrid na FC Barcelona kujya guhangana kwabo ni gushingiye ngo ku vy'umupira gusa harimo na politiki ivanzemwe indani burya kumva yuko abakinyi bamuka muri Brazil batishimiye umwanya uri kurahabwa na Franco Masatuono mba numva je no bitahura mu buryo butandukanye bwinshi cyane buromoka. Franco yaje mu mugwa Real Madrid n'umukinyi mwiza yego ubwo bwize yatanga muri River Plate nabwo ariko atanga no munsi muri Real Madrid bivanye n'ukuntu uburyo yakinisha nko muri River Plate atari bwo ariko arakinishwa mu no munsi muri Real Madrid ariko nubwo bitari ko biramwerera cyane Franco Masatuono uragerageza ukabona ati ni wa mukinya kerageza kwitanga nubwo ivyo bitari ko biracamwa ariko ubwitange bwiwe buragaragara ukabona ko umukinya kararondera igitsindo vyanka vyakunda mu buryo bwose bushoboka ariko vyamwankiye kuranyumva cyo ni cyambere yego ariko nkanizera yuko zimwe muri performance mbi ziko zitangwa n'abakiba ba Real Madrid harimo uruhara rwa Xabi Alonso ico ni cyambere hamica kabiri kugaruka kandi nkumva ati bamwe mu bakinyi ba Brazil ndavuga bamuka muri Brazil yego hari ukuntu bateko baratahura impamvu Franco Masatuono ariko arakinishwa ariko nibatahura impamvu umva
iryo jambo ndiko ndaritahura mu buryo bwinshi butandukanye nivyo nshaka ko dutahuzanya canke ndabibabwiremo niba ariko baratahura impamvu Franco Masatuno ariko arakinishwa nuko nyene Ridike nisubiramo kuvuga nisubiramo inkuru yanditswe na Romain Molina arandika aravuga ngo bamwe mu bakinyi bamuka muri Brazil b'abanya Brazil bari muri Real Madrid Yeah. ntibanejejwe n'uburyo Franco Masatuno ariko arakinishwamo cane uburyo ariko arakinishwamo cane uburyo ariko arakinishwa Canke basi ukuntu ariko arakinishwa cyane bivuge neza bivuye mu majambo mu majambo kugira ngo bigende neza ntitave dusigura nabi kubera ko umuntu ashobora kubitara mu buryo butandukanye yabandi yavuze ngo some Real Madrid Brazilian players were not happy with Franco Masatuno playing so much ati bamwe mu bakinyi ba Real Madrid banezerewe n'ukuntu Franco Masatuno ariko akinishwa cyane umwanya munini so much muri kahise